wowe warigeze kumbwira ko ufitanye igikorwa na Big Fizzo mu mwaka uheze vyahereye kabisa ndifuza hari abasani jewe ngaho mu Burundi ivuze ati abo bajya kweli dukoraye kweli bo nuwahe muririmvye ubona ari kuri hit ngahe Bujumbura uvuga ati uyu unye ndumva nonezega no gukora video yiwe ego Dede tuje mu buzima busanzwe akeshi muri ngaha mu Rumonge avuga ko aha mu Rumonge vraiment abantu baba star ngo muragiramye abakobwa nivyo. Okay Dido gato yire tuvugane akantu gato deka dufate ko yitwa Gislaine dufate ko ubu unye yemeye mwabikoze yabaye nyene umufasha wawe reka dufate ko ubu unye ari muri ntuzenye ari muri maternité kuvuga yamaze umwana yamaze kugirane kumuronka yamaze kumushikana okay muganga yavuga ati mpamagarire umugabo wiwe azatora umwana fresh ego nukuvuga waje kumuvyara ari mu ntoki ya muganga agomba bamuhereze Dido ego nico yagimba utangura kuraba ku mwana akabiri gatano indwi shasi romantic mumaze kumubona imbere ya kamera inyuma ya kamera ni Vinicius uno musi murazi ko twe turakora muri industry yacu y'umuziki wa Buja Flavor wa Rumonge Flavor murazi uwo bita muri bantu boy bamwita gute murazi uwo bita nani andamwe bagenda John Elat murazi ba Ando Mike ano mu gisagara cha Bujumbura ariko uno munsi Bishop TV kavuze ati dukoreshe ingufu zose dukore ijoro n'umurango kugira ngo tumenye abandi bantu beko barakora mu ntara za ruguru nukuvuga turi mu gisagara cha Rumonge aho ndi kumwe numu director akora kujya kwa John Elat nkaba ndi kumwe numu producer kujya kwa Ando Mike cyangwa Peniolo ndetse n'aba DJ Corona musanzwe mubazi ikanyango duhere kumu producer ni watangura ikikorwa umeze neza ego meze neza ndakomeye ya ku mazina yanyu mu bw'umuziki wabita gute ku mazina y'umuziki nitwa Dido Youngman ya akajambo kambere ubwiye abakunzi ba Bishop TV akajambo kambere nobwira abakunzi nuko borindira ibikorwa byiza biri mu nzira biriko birategurwa ni murindire gose kuko turabakorera ibintu bimeze neza ya kurundi ruhande ni Bishop TV ya Bishop TV ya Bishop TV kurundi ruhande numu director umeze neza tumeze neza bagize ubwanwa hagasugura kujya kwa MB data ya ni hatari man boss ngira ndakubaza ikintu kimwe tutaratangura ibintu neza mu kazi kanyu wewe urakunda kujya i Bujumbura kenshi bivuga ko wowe uvanga aha mu Rumonge uji Bujumbura kubera guhunga abakobwa wapika oya baraguhenze jewe rizo wapi uji Bujumbura kangahe je morangendayo najyari meruka yo man sawa ikintu gikunda gutuma ukunda kuji Bujumbura kenshi ni giki ya nibikorwa byiwanje so ndakunda kujaho ku filme ya trafise mfise ibikorwa byinshi Bujumbura bo twagize effort idasanzwe tuva Bujumbura tuzamura Rumonge kugira ngo tumenye mbega umuziki wo mu Rumonge uhagaze gute mbega ni bande bariko barawukora dabona producer mbega ni bande ko barakora kandi kucerekeye ama video mu gisagara cya Rumonge ni Lizo akaravugwa cyane ndetse na Dido we akazi kawe k'umuziki kifashe gute je kifashe neza vraiment ndabona ibintu biriko biraza nuwahe muririmvye maze gukorera indirimbo ugasanga indirimbo irahitinze maze gukorera abaririmbyi biwacu bo mu Rumonge abaririmbyi bita ba Gangster Music ni G-Star Music ya nabandi indirimbo umaze gukora igatwara award niya muri make kubera mu Burundi ibintu by'ama award ntibabikurikirana cyane gose kuko urabona mu Burundi ubanza kwandika izina rinini kugira ngo uronke award naho ubundi mu Rumonge umuziki uriyo kandi wakanovera kandi tugiye kubukuza kandi gose ngo Lizo na Dido ngo bakora nka Empire nivyo twebwe ya twe ni mugani turi rebo kubera kimvuze mukora nka Empire sinzi gito ngo umwe muri abantu bakora batafise aho bakorera kujya Satbi abanda yavuga ko Empire dafise icicaro cyayo namwe niko mukora twe duhoro kwe ndibaza dukora muri make bro nitima mudafise ahantu mwicara mukorera bien muri make
muri make igikorwa nico gifise akamaro ivyo bintu vy'ahantu dukorera ngo bumukora nka ntuma ngende ni par telefone ego aho ahariyo hose uradusanga online hose no kuvuga igikuru kuri twebwe n'igikorwa gusa tukabashikiriza abafanzi bacu ibintu biryoshe bitomoye Lizo ni yahe video umaze gukora kumvura yishimiye video baze gukora nyinshi bro muri zya video umaze kuvuga ati je vraiment iyi video yamaze gukora iyi nanje navuze respect hariho indirimbo yo natanguye kuvuga ati respect kabisa ibintu biriko biraza ya gangster music yitwa Sibeza ndayibona sawa hariho iyindi ndirimbo yitwa Tulia ya FNG hariho n'indi ndirimbo yitwa nanje ndi umuntu ya Ankobi sinzi ho mwazibonye azijya video kweri n'ahantu kweri bariko barazira baravuga ndafise ikintu kabisa kandi Mungu mbere Didengo bakanoti karagwince gituma ngo usigaye bibera Bujumbu ego akanoti karagwiye n'ibikorwa urazi ibikorwa nivyo bizana akanoti rero ibikorwa bigwiriye akanoti namba atari banga muri one way mukorera yibiki muri one way muri make dukorera ibikorwa dukorera ugiye kuvumba ko yadafisa gukorera urumva muri make umuproducer ujya mu producer akorera ahantu hamwe na hamwe ntiyigera atera imbere neza ufasha akarorero ukarabira kuri ba canke muri gutera kopi Bujumbura ivyo bintu nitwobikora twebwe n'akazi turakora aho muzotubona hose muri studio aba ari igikorwa kitujyanyeyo atari uko nta maguru twohonyozayo Lizo management yanyu ubu imeze gute twege kwanza takubia na management twege tufiti uyu mujaba wowe warigeze kumbira ko ufitanye igikorwa na Big Fizzo mu mwaka uheze vyahereye arambeshe cyangwa ariko aranyemera ko nta bwajya gahiye arambeshe no mujaba kandi ndifuza gukorana na Big Fizzo wumva bamukora indirimbo video kabisa ndifuza hariho abasani jewe ngaho mu Burundi bivuze ati abo bajya kweri dukoraye kweri nuwahe muririmbyi ubona ari kuri hit ngahe Bujumbura uvuga ati uyu unye ndumva nonezega no gukora video yiwe mu Burundi muri Bujumbura ni benshi bro umwe gusa ndifuza gukorana na Big Fizzo man kumukorera nyene video ule ni mfaume bro baza ko babaye akajonela bibaho wocu usanga ngiye hariya ndamwere rero uji Bujumbura gango uzo kubita kuno kijonela ate muri Bantu Boy uziko na musamara yesigavugira mugomba kuyiharira Bantu Boy ni kwanza nivyo vyiza ngamu Rumonge kwanza turafise abantu benshi bafise imana benshi cyane gose raba Dido ubashigaje muri one way agatera ibintu Jesse gangendi Bujumbura nkagenda gufilma bakavuga uyu mupetara-kazi twe turabizi mani na bado turacakora ego Dido tuje mu buzima busanzwe akeshi muri ngaha mu Rumonge avuga ko aha mu Rumonge vraiment abantu baba star ngo muraginamiye abakobwa nivyo ico kintu sinocemeza icyo kintu sinocemeza kuko umuhungu n'umukobwa Imana yaremye umuhungu n'umukobwa ibibona rero nahejeje Lizo tuvugana ukuri je nanubise umuntu avuga ko wori mu bantu bagenda barasaba itabi aho baciye itabi kandi aho ni umusitari mufadika ngaha mu Rumonge mukunda gusaba itabi kenshi itabi ifegi wapi je ubora kubaza sana abantu kwanza turi abantu basenga Dido mubwire turi abantu basenga turasenga gose muno mwanya uri umuntu ibikorwa by'iwacu urabona twege uyu yagiye gutera beat aza gufukama
mana urafasha Yeah. jewe nge gushuti nkavuga ngo bafate appareil bagende muri filmage Dido gushaka muno mwanya mana fasha Dido gushaka muno mwanya wewe uri umusore ndabeshya ego ndumusore wararonse ndonke iki amahera umudada mani nyama umudada umusheri basi wagaciro wagaciro uramufise nizo projet nizo hanyuma Jiji go hano Jiji ngano gatoya ingo hano gatoya Jiji oya nuze ingo hano gatoya Cameraman nabaze ko shakura mwambonye bo good wando Ni bo? umeze neza Ameze neza. ngano havyibushe murapfuha cyane nivyo Sinzi bivana n'abari. mubona gute Didos Ni sawa? Okay Dido gatoya rero tuvugane akantu gatoya reka dufate ko yitwa Gislaine dufate ko ubu unye yemeye mwabikoze yabaye nyene umufasha wawe reka dufate ko ubu unye ari muri ntuzenye ari muri maternité kuvuga yamaze umwana yamaze kugira ane kumuronka yamaze kumushikana okay muganga shi yavuga ati mpamagarire umugabo wiwe azatora umwana fresh ego nukuvuga waje kumuvyara ari mu ntoki ya muganga agomba bamuhereze Dido ego nico yagimba utangura kuraba ku mwana muri make jewe sinotangura kuraba umwana nubaza docteur ati umwana yamuvyayo aramugohe Dido tora umwana wawe nike gimba utangura kuraba notangura kuraba ko ari umuhungu cyangwa umukobwa ego notangura kuraba ko ari umuhungu cyangwa umukobwa Dido nawe ndakubaza iki okay dufatere ko muri no misi ari bihe ibintu bishasha tugiye kwitega ubu muriko murava ngaha mu rumonge muko muraja gusuma ubumenyi muza kwerekana cyo mushoboye mu ntara ya Bujumbura twitege iki muri no misi muri no misi mwitege ibikorwa bihambaye bifise akanovera kuko dukeneye gukora umuziki wo mu Burundi tuhinyanyure neza tushitse ku rwego mpuzamakungu niryo hangiro twihaye jewe na director byukuri atari banga murabona umuziki wo mu rumonge ugeze muri uno mwanya kandi nimwe bwe abantu babiri mubwiza kugira ikintu mutegeza gukora kugira ngo umuziki wo mu rumonge ushobore kuduga cyane ubona ko umenga n'amavyuzi si ikintu cyataye wowe nk'umu director kuri video ni ikihe kintu ubona ugiye gushira mu do special kugira ngo umuziki ushobore kugira hit idasanzwe cyane ngaha mu rumonge mu rumonge kwanza abasani byari ndamye gushutinga video ndavuga imbere ya kamera uwo mutipe yari pare kumufasha si ndamuvuga izina ejo dukora kijya kintu gisumba kijya sivyo hirya yejo dukora kijya kintu gisumba kiriya cyo gituma bajya bapeti ndabakunda cyane gose hariho n'abandi bantu twari twavuze dukorane tuza turakorana twari twavuganye n'abamanagere babo mugabo cisanga abamanagere babo ntibari serious bagomba bijya bintu bya puta ibintu byo kuko abaguruko nyene yani kandi eraba bro kandi umuragino bya mayambire ngamurumo eraba hinge ukaje usanga nk'abo bantu eraba hinge nakubwire kwanje turiko turatwenga ukaje usanga nk'abo bantu sivyo abariko barakora business sivyo mugabo wewe bababwiye ati bane jewe nshaka dukora ikintu ciza niba bishaka kuvyumva mugabo video duhejeje kuyikora nkayibahereza bariko barakora business mugabo jewe ni washaka ko notera imbere ko ndokore ikintu kikemegwa ni Bujumbura n'umuntu akiravye akavuga kijana umefanya kazi nakubwira bane bro tutumie hera fulani ngo abana ngerega hapa ni Rumonge unaona ko kakitu ngerega hapa ni Rumonge aha mu Rumonge turashobora gukora tugahiganwa umuziki n'abantu b'Ibujumbura je mura ndabiraba vuga ati tubishizemo inguvu sivyo umuziki tukawufata nk'akazi twotera imbere
kubera umuziki ngaha mu Rumonge ntibawufata nk'akazi wapi ntibawufata n'akazi kandi uwo mujama nyene ndashiye mbona ati je twarakunda kuyaga uwo mujama ndakoreye clip akambwira ati umuziki wiwe hayawufata nk'akazi mugabo ndasanze atari ko arawufata nk'akazi sivyo kugeza hamuhende n'ibintu wiwe manager ibintu ntazi sishaje kumuvuga izina muga yarambabaje kandi ari bo botumye umuziki wacu utera imbere ariko ni babandi baguma bafata umuziki wacu fe si ibintu byiza ya gasanga ushaka Rumonge urabona Rumonge nitwege tuyifise nga wowe uboronze na gatoyi Rumonge iragiye hasi ndababara benshi ngo ngaha mu Rumonge baje mu muziki kugira ngo bakundwe n'abakobwa ubona ko mufise na benshi je maze imisi ntari mu Rumonge bro uyu n'umuntu w'ubujumbo tubikurikiranira hagufi Dido akaja mushaka kubwira abantu bakunze kwanza tutarasozera ni wahe mu producer wigira ko ngaha mu Burundi ngiriki wigira ko ubona ko wifuza gushika ku ntambwe agezeko mu Burundi novuga nta numwe nifuza gushika ku ntambwe agezeko hanze bariyo benshi umwe gusa bariyo benshi noguha nk'akarorero Chris Beach mugabo sinkeneye gushika aho yashitse oya nkeneye kuduga kuvibinga muri make gushika hejuru uwo guhuza na element muri ya country record mu Rwanda ni kiye kintu uwo musaba bwa mbere ikintu no musaba muri make ikintu no musaba nuko twokorera hamwe ego tugateza imbere umuziki naho atabuhinga bwinshi novuga ko nzi mugabo kira muntu abafise icyumviro ya kandi mukoreye hamwe ibintu vyogenda neza ego Lizo no wahe muri mu produce mu director wigira ko ngaha mu Burundi ngaha oya sindamwigira ko man basi vuga ati uyu vraiment ndakura ko inspiration yiwe ku ma video ari karakora hariho logique Jamali logique ndakunda kuraba ibikorwa byiyo cyane kandi niwe n'umuntu tuba tuvugana abandi baragara bro abandi baragara logique niwe muntu ahorama n'umwanya tukavugana tuba tuvugana cyane logique ndamuha asante mbwira akajambo kuri Bishop TV jambo mbye rikora wa mbere logique man respect sana fa kazi naipenda sana bro ngia dusozera iganiro mbwira akajambo tubwiye kanyuma mu kubakunzi b'umuziki wanyu kubakunzi b'ikorwa vyanyu ndetse nawe dukurikirana kuri Bishop TV ego akajambo twobabwira kanyuma nuko novugana bado bijya bikorwa byacu babonye ni nk'intango hajya twe dufata yuko hajya ari nka zero tugitanguye kuri zero turacakora rero tuduge hejuru turifuza kuduga hejuru ego kandi turiko turabategurira ibintu byinshi indirimbo ya ego muri make nibyo reka tubashimire cyane abakunzi ba Bishop TV murabona ko n'isura ni romantique kuva hasi gusika hejuru n'uruzara ni romantique inyuma ya kamera ni Vini Vita cyangwa Vinicius mubutse ko Bishop TV two turagerageza gushika mu mpande zose ngo tubereke impano z'abana bariya impano z'ugwaruka rwacu rw'u Burundi ndetse n'ibintu byinshi muzogenda mubabona mu gisagara cya Bujumbura ndetse no mu ntara za ruguru n'ayandi mateka adasanzwe umugumane nacu mukagira subscribe muze dukurikirane kandi uteze imbere umuziki wacu n'impano zacu mu Burundi ciao ciao